hanyuma ikindi kintu naco nashaka kumenya urazi ko kwizo mbuga haja ko ibintu by'ama video umunwanyi yoba akoresha izo mbuga ni video yoba ingana iminota ingahe canke amasaha ngahe yoshobora gushira ko kugira ngo ishobore kumuhemba ku rugego rugwiza cyane nk'ivideo urashobora gushaka ko nk'ivideo imara isaha izo video umuntu yayikurikiranye yose akayimara urumva ntushobora kunganya n'umuntu yashizeko ka video k'iminota 3 okay urumva rero dubisigure yuko nk'aba baririmbyi b'umuziki bakora uwo muziki w'iminota 2-3 yuko badahembwa nk'uwakoze filime y'iminota bashobora guhemba nk'uwakoze filime birazo okay none TikTok nayo yoba isumbije yoba ifise akarusho kameze gute kuri hagati ya Facebook na YouTube TikTok ahantu mfitiye akarusho ni kubera uheruka upostinze video ntuza kugira ibintu by'amashare video yonyene iri trendingish TikTok irizanira amavyuzi yonyene boga zoba zifise kugira ngo itangure guhemba TikTok condition ifise nuko uba wakwije aba followers 10,000 okay none uri kuraraba TikTok woshobora gukwiza nk'abo ba followers 10,000 nko mu gihe kingana gute ibyo byose bivana n'igihe igihe uba wakoze n'ibintu ushirako kuntu bikunzwe none urubuga ari jewe ndiko ndabigushirako TikTok n'umunsi umwe abonora ndabakwije Youth Media TV. turabaramukije tubahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye hanyuma mukaba muri kumwe na Mr Joel inyuma ya kamera muri kumwe na Mr Nisi muri kano kanya muri Youth Media TV tukaba dufise umutumire asanzwe akora ibintu bikomeye cyane bijanye n'ibintu bya social media ingurukana bumenye mu rurimi rw'iwacu hanyuma tukaba twari tumuhaye kaze muri Youth Media TV turaguhaye kaze inshuti yanje murakoze cyane yego hanyuma tukaba twifuje kugira ngo ushobore kwidondora abanwanyi ba Youth Media TV bakumenye uriwe n'icyo ukora turaguhaye kaze murakoze cyane kandi hama ku mazina yanje nitwa Bihoze Robert Martis okay n'amazina abavyeyi bampaye Patira Rambatiza nanje ku mazina nihaye nitwa Mr Yantu Official okay none Yantu Official ninde niki Yantu Official asanzwe akora iki Yantu Official n'umusitari beshi baramuzi okay nkora ibintu vy'amacano page Facebook TikTok okay na YouTube ndibaza yo birimo none Yantu ico gikorwa wavuze yuko umunyeshuri none ivyo bikorwa byo gukora ibintu vya social media canke ibintu by'ubuhinga bw'ingurukana bumenye nico cigwa wo gukurikirana ku ishure oya iyo ni impano yiwanje ni impano yiwawe nayisanzemmo okay none Yantu Official iyo mpano yawe wewe woba waramenye byari canke gute ko yo biri muri wewe je kuva nkiri umwana kuva ntangura 6ème niho natanguye gukoresha amatelefone nkakoresha telefone cyane imashini nkakoresha cyane niho nagiye kubona yuko ishoboye okay none Yantu Official none wewe ico gihe wari muri 6ème waba wari ufise nk'imyaka ingahe 6ème nari mfise nk'imyaka 13 imyaka 13 yego mugabo bakozaniye imashini ngaho warayikontora n'abantu naratripota fone zipfuye zo mu quartier zose batondana muri wayo none Yantu ubwo wewe ni impano canke nawe hariho uwundi muntu yabikwigishije oya nta muntu nobeshira ngo yarabinyigishije ni impano yanjemwo urumva imyaka 13 imashini warayikoresha atakibazo okay none Yantu Official none wewe ibintu byo gukora ubuhinga bwangu bw'ingurukana bumenye wewe baba bitanguye kuva ryari ubuhinga bw'ingurukana bumenye je natanguye gukoresha Facebook muri 2014 niho natangura gukoresha Facebook okay yego none Yantu Official ndumva yuko usanzwe ufise ubuhinga bukomeye cyane ku bintu bijanye n'imbuga ngurukana bumenye kandi hakaba ariho bamwe babitahura n'abandi batabitahura none ko hariho abavuga yuko imbuga ngurukana bumenye zidashobora guhemba umuntu nk'uko azikoresha nka wewe usanzwe ubifitiyemo uburambe n'ubumenyere wowe wokivuga kwiki kuri ico abo bantu barihenda gose
imbuga ngurukanabumenyi zirahemba gose. Zirahemba gute dusigurire kugira ngo n'abanywanyi ba Youth Media TV bavyumve kandi babibone. Ndabaye nk'akarorero nko kuri YouTube. Okay. YouTube bayishi barayizi iri muri Amerika. Okay. Shobora gukerea channel ya YouTube muri ngaha mu Burundi. Hari ivyangombwa bagusaba. Okay. Abo nabo n'abasubscribe 1000. Abatabizi mu Kirundi n'abantu bagukurikirana 1000. Okay. N'amasaha 4000. Amasaha 4000. None ayo masaha 4000 bagusaba babigusaba yuko abo bantu bagukurikirana mu gihe bakwira 1000 bisabwa yuko wowe bakwije nko mu gihe kingana gute? Umwaka wose niwo baguha. Umwaka wose. Ivyo bikwije uba wemerewe guhembwa ku madolari batanga. Ku madolari batanga. None ko bavuga yuko usanzwe ufise urubuga rwa YouTube hano mu Burundi go baruhemba, ko bavuga ko hano mu Burundi atamafaranga rutanga, ari ngombwa ko woba ufise urubuga ngurukana bumenye rwa YouTube go bagugururiwe hanze, wowe ubivuga ko iki nkaho usanzwe bifise mu burambe? Ico no bivuga ko nkaho ego hamwe n'ivyo. Hari imbuga ngaha mu Burundi zishobora kuguhemba mu gihe ubutari uwo hanze. Okay. So nazo ni nka Facebook na Instagram. Izo bisaba ko uba ufise umuntu ari hariya ari mu adimi kuri wewe. Okay. Urumva mugashobora gusangira urubuga. Muba murusangiye kugira babone yuko urubuga rwamuka hariya hanze. Okay, sawa. None tugarutse ku rubuga rwa YouTube. None urubuga rwa YouTube nkano mu Burundi wowe usanzwe ubifitiyemo bumenyere n'uburambe cyane kandi numva ubifitiye impamya bushobozi cyane. Urubuga rwa YouTube hano mu Burundi go baruhemba gute ku mukozi wayo asanzwe ashira ku bikorwa vyiwe? Urubuga rwa YouTube hano mu Burundi rurahemba neza gose. Twovuga nk'ivideo uyishize ko igakwiza amaviews 1000 ushobora kuronka amadolari 2 gushika kuri 6. Amadolari 2 gushika ku madolari 6. Okay, none duhagaze aho nyene kuri channel ya YouTube. None nka wewe usanzwe ubikora, umuntu yoshobora kugira gute urubuga rwa YouTube kandi rukanyaruka kumuhemba gutangura kumuhemba amaze nk'igihe kingana gute? Ni kuvuga ari nk'umuntu afise impano ari nk'umuririmbyi canke umukomedye arashobora gucreate channel ya YouTube atangura gushirako ibikorwa vyiwe bakamukurikirana cane. Hari ubundi usanga ata impano afise afise nta numwe adafise impano na nihe. Okay. Abafise impano nkeyi atazwi cyane n'abantu uwo nawe ashaka guhembwana n'ingoga acaza tukabimufashamo. Okay, utirere wewe urafise uburyo bw'uko ushobora gufasha umuntu ku rubuga rwa YouTube hanyuma akanyaruka guhembwa. None wewe iyo uvuze ati urahagarariye urubuga rwa YouTube rw'umuntu kugira ngo anyaruke guhembwa, wowe ushobora kumuha ikiringo kingana gute kugira ngo atangure guhembwa? Ikiringo ushobora kuma ni imisi 5 gushika ku misi 9. Hagati y'imisi 5 n'imisi 9. Imisi 5 mba ndiko ndaduza ndiko ndamushira kwa abo bantu nimiriza abantu ngira amashe amapartage nkora n'ubuhinga bw'iwanje mu misi 5. Imisi 4 nayo ni ya demande kugira batangure kumuhemba. Okay, none yantu official. Ico gikorwa wowe aho usanzwe ugikorera urafise biro wowe ugikoreramwo canke bimeze gute kugira ngo abantu bashoboye kukurondera bamenya aho bo gusanga? Kubera nsanzwe ndi umunyeshuri nguma niruka sifise aho ushobora kuba no guma umuntu mwanya nta biro mfise. Okay, mugabo ndibaza nawe wowe ufise nk'imbuga zoba zimaze zoba ziguhemba? Ndafise imbuga, ndafise urubuga rwitwa Yantu Ampire kuri YouTube, ndafise ururi kuri Facebook rwitwa Mr Yantu Official. Okay. None Yantu nkuko wavuze yuko usanzwe ufise uburambe bwo gukora ku mbuga ngurukana bumenyi, Yantu nicaho ikintu wavuga umaze kuronka ukivuye mu kumbuga ngurukana bumenyi? Kumbuga ngurukana bumenyi ndamaze kuronka ibintu byinshi, avuye amafaranga ndamaze kuronka abagenzi, ndamaze kuronka ibintu byinshi. None Yantu official, hari ikindi kibazo nashaka kumenya. None wowe kuva utanguye ikintu cyo kuduza izo mbuga ngurukana bumenyi hano mu Burundi nabantu bangahe bumaze gukorera ico gikorwa? Sinobara vraiment. Ni benshi cyane. Urumva Yantu uri cyamamare mu ijambo rimwe. Ari nabo ntibuka ni benshi cyane vraiment nabo noshobora guharura. Urumva ufise ikibazo cyo ko yodoje urubuga rw'ngurukana bumenyi rwa Facebook
acaza ariruka iwawe. Cazariruka. Okay, ikindi kibazo naco nashaka kumenya, aha twari ku rubuga rwa YouTube tugombe tuje ku rubuga rwa Facebook. Facebook uravuze yuko kugira ngo ishobore kuguhemba nuko channel yawe yoba yugururiwe hanze y'igihugu, hamwe na hamwe twashobora kumenya yuko yoba yugururiwe nko mu bihugu ibyahe kugira ngo abanwanyi ba Youth Media TV bashobore kutahura aho nabo bashobora kugurura izo mbuga ngurukana bumenyi za Facebook. Muri Afrika ari bihugu bikeyi, arimo South Africa, harimo biriya vya Egypt, biriya vy'Abarabu hariya hejuru. Katuja mu Zaburaya, bijya bihugu vyo muri kontina ya Europe vyose bijya birimo. Tuja muri Amerika hose harimo. Urumva muri Afrika niho ibihugu ari bikeyi gose. Ni bike cyane. None dufashe nko ku rubuga rwa Facebook, hagati y'urubuga rwa Facebook na YouTube no guhera urubuga rwo baruhemba cyane kurusha urundi. Urubuga ruhemba cyane gose ni Facebook, mu gihe wabikoze neza. Okay, none tugihagaze kuri izo mbuga zibiri, Facebook na YouTube, wakoze neza bigashimwa cyane kuri Facebook na YouTube, nko mu kwezi washobora kuronka nk'amafaranga angana gute? Bivana n'ibiko washize ko vraiment nanje navuze ati wakoze neza cyane bigashimwa, woshobora kuronka nk'amafaranga angana gute? Wakoze cyane bigashimwa, unashobora kuronka nka Facebook irashobora kuguhemba $1,000 ku kwezi. $1,000 ku kwezi. Okay, ikindi kibazo naco nashaka kumenya kugira ngo ntahure n'abanwanyi basanzwe bakwikanye na Youth Media TV kugira ngo nabo batahure, ni cyahe kintu umuntu yokora kugira ngo agisije ku rubuga abantu bagikwikirana cyane? Ni nk'utugenegene, ikintu cyose kiba gifise akamaro ku bantu bashobora gukurikirana, akamaro umwanya munini bari barakuraba, bakanatumira n'abandi kugira barabe ico kintu. No kuvuga mu njamake ni ikintu gikurura abantu. Okay. Hanyuma ikindi kintu naco nashaka kumenya, urazi ko kwizo mbuga haja ko ibintu by'ama video, umunwanyi yoba akoresha izo mbuga, ni video yoba ingana iminota ingahe canke amasaha ngahe yoshobora gushira ko kugira ngo ishobore kumuhemba ku rugego rugwiza cyane? Nk'ivideo urashobora gushaka ko nk'ivideo imara isaha, izo video umuntu yayikurikiranye yose akayimara, urumva ntushobora kunganya n'umuntu yashitse ko video k'iminota 3. Okay, urumva rero dubisigure yuko nk'aba baririmbyi b'umuziki bakora umuziki w'iminota 2-3 yuko badahembwa nk'uwakoze filime y'iminota, bashobora guhemba nk'uwakoze filime birazo. Okay, none dufate nk'umuririmbyi akoze ururirimbo rw'iminota 3 n'undi yakoze filime y'isaha yose, ninde muntu yoshobora kuronka amafaranga menshi mu gihe gito? Amafaranga menshi mu gihe gito, novuga ko ari nk'umuririmbyi. None gute umuririmbyi yoba yakoze akantu gato akaronka menshi kurusha uwakoze video y'isaha yose? Kubera abaririmbyi ajya usanga bazi cyane, abakenyi b'amafilime nabo usanga nyene ari bimwe nyene by'abafana bangahe. Okay, hanyuma ubu reka dutandukire ku rubuga rwa TikTok. Wavuze yuko ukorana na Facebook, YouTube na TikTok. Instagram nayo nturashikirwa? Instagram ari umuntu ankeneye, ari ibintu ndamushirirako ndabimushirirako. Okay. Gusa Instagram je sindatangura kubikoresha. Ntaratangura kuyikoresha. Okay, ndayiduza ndayiduza. Urayiduza. Okay, nashaka kumenya none TikTok nayo yoba isumbije, yoba ifise akarusho kameze gute kuri hagati ya Facebook na YouTube? TikTok ahantu mfitiye akarusho ni kubera uheruka upostinze video, ntuza kugira ibintu by'amashare. Video yonyene iri trendingish. TikTok irizanira amavyuzi yonyene. Mbuga zoba zifise kugira ngo itangure guhemba. TikTok condition ifise nuko uba wakwije aba followers 10,000. Okay, none uri kuraraba TikTok woshobora gukwiza nk'abo ba followers 10,000 nko mu gihe kingana gute? Ibyo byose bivana n'igihe uba wakoze n'ibintu ushirako kuntu bikunze. None urubuga ari jewe ndiko ndabigushirako. TikTok n'umunsi umwe abonora ndabakwije. Umunsi umwe? Umunsi umwe. Nkukume nguteye ubwoba. Umunsi umwe aba followers 10,000. Yego. Ndagushirira ko nivyo bitubuye. Uramvungurira rero nanje ndumva yuko ivyo ukora bihambaye kwe. Karibu sana. None turavye nka TikTok, wavuze yuko Facebook cyo kimwe na YouTube kugira ngo ishobore kuguhemba neza bishimishije, nuko wowe wayugururiye mu bihugu
byo hiyo hanze hano muri Afrika bavuze ko ari ibihugu bike cyane yo woshobora guhembwa ku rugero rushimishije none TikTok nayo niko yo bimeze TikTok aho uri hose urashobora guhembwa aho uri hose urashobora guhembwa urumva rero uhamagariye ugwaruka rw'Uburundi bose birukiye kuri TikTok bijukire izo mbuga ngurukana bimenye cyane YouTube na TikTok yego none ikindi kibazo nashaka ndakubaza none nkawe kusanzwe ufise iyo experience yo gukoresha izo mbuga nko ku kwezi ushobora kwinjiza nk'amafaranga angana gute ko nakabanga none dufate zose ni dog ntiwidoga none nka TikTok dufate ku kwezi irafise kuguha nk'idolari 2,000 nakubwiye ko nakabanga afunguramwe n'amaso kure yose izo ni inbox iyo ni inbox basi rero ndaza guca hari inyuma ya kamera hanyuma nje nkorokera muri inbox kugira ngo ndabikubwire abanwanyi ba Youth Media TV ntibahave basoma urusaku hanyuma ikindi kintu nashaka ndakubaze none turetse ikibazo cy'ishure hanyuma n'ikibazo cyo gukorana n'ubwo bukora bampanga bwa YouTube Facebook na TikTok nta kindi kintu woba ukora usanzwe ukora mu buzima ikindi kintu nsanzwe nkora mu buzima nkora ibintu byinshi vraiment narigeze kuba nkina comedy gusa kubera imvo z'umwanya nabaye ndabihagarika nakina n'amafilime none Yantu official wewe numvise yuko ukora ibintu byinshi cyane wavuze yuko ukora ibintu by'inkorambanga ya YouTube, Facebook, TikTok hanyuma uravuga yuko wakina amafilime na comedy none ivyo bintu byarashobora kuguha umwanya wo kwiga neza kwiga ni kama kawaida je nidoga kiretse uwo mwanya wa filime na comedy nabanye ndapoyesha ndaheba ibindi byose biramfavoriza kuyiga nta kibazo urabikora kandi uri yareze wumva atakibazo nkamenya atakibazo none ngire ndakubaze wavuze yuko uvuka mu ntara yahe je mvuka mu ntara ya Gitega commune Bukirasazi ya sha kuba ivyo byose ubikora nta gatangaza kanini nta bitangaza numva byo hava bibamwo kubera ko abantu bavuka mu ntara ya Gitega muri abantu bakomeye cyane kuko ndaze hariho ikindi gihanganga bita gasapu naco nyene numva ngo kivuka mu ntara ya Gitega mu ntara ya Gitega hari ya mungwa sha abanyagitega ndumva ntimubyorosha muratwibira iryo banga wangu ni mutwibira iryo banga kugira ngo natwe ivyo bintu mukora natwe kugira ngo dushobore kugenda turabigira ko kweri kuko ndumva ivyo mukora ahubwo ndibaza hatanguye hamenyekana gasape muga ndazi hariho nabandi bantu boba bariko baramenyekana kuko ndumva uno munsi nawe ivyo zanye muga ndibaza mu ntara ya Gitega wo wa mbere Sindo wa mbere kameme koko urazi gituma kandi gasape wamaze kumuvuga gasape namaze kumuvuga urumva gasape nawe ari ku zindi nzego urumva ko nawe uri ku zindi nzego urumva dufashe tumaze kugabura domaine z'abantu muga byose navuga ko ari nk'ibintu bya technology kuko baravuga yuko gasape yakoze radio arakora indege yarakoze na application yiwe ya gasape none urumva nawe arafise na televiziyo kandi mugabo urumva ko nawe rero ubu uje kubica biracika uvuga ati ubu ndafise kukwicarika ku rubuga neza ku buryo utangura kubona amafaranga aguma yikwega agumaza postingaza bango uno munsi uza kuva ngaha nanje mpaye ayo mafaranga kuko sindavyumva hanyuma hariho ikintu nashaka kugira ngo ntahure n'abanywanyi bashobora bariko baradukurikirana nabo nyene bashobora gutahura burya ndazi nta muntu bavuga ngo ushobora guha yambo mugahoza ibiganza akagira icyo agushigiye nawe ukagira icyo umushigiye nawe akacagenda uko nyene atacagushigiye none kugira ngo ushobore gufasha umuntu kugira ngo ushobore kumufasha muri ivyo bikorwa byo kuduza imbuga ngurukana bumenyi nizahe condition wowe ufise kugira ngo bimufashe misanzwe ari nk'umuntu aje kunyegera ati ndagusabe undugirize urubuga kanaka ndamusaba gashimwe nk'amahera y'amamega urumva ni ibintu byo kurubuga dukoresha amamega ndagusaba amahera y'amamega kubera nyene
usanga zimvye hanyuma ibisigaye wowe ukacumushirira ko nta kibazo ndamushira ko nta kibazo akagenda yumva nezerewe hamwe arinza fyonda kakabona amadolari aguma koroka acabwira n'abana ati tumbera uriya yanti official rateye ubwoba aha numvise n'intege zigiye zinshikana kuva niruka inyuma y'izo mbuga ngurukana bumenyi sinari bwaronka umuntu ampa umuco nkawe mugabo na munsi ndumva ndatahuye none yanti official ikindi kintu nashaka kumenya ku bintu bijanye n'izo mbuga ngurukana bumenyi hariho abantu numva bavuga yuko ngo ufashe nk'aka video ko wundi muntu ukagashirako wibaza ngo karashobora kuguha karusho ngo hari igihe udashobora kuronka ahubwo udashobora kuronka iyo mpembo kandi hakabaho n'abandi bantu usanga bakoresha izo mbuga mugabo nta bushobozi bafise bw'uko bashobora kuronka ama video baza barashirako ahubwo ugasanga bafata nk'imiziki ya bafizo ya baroriro ya ba statiB ya ba D1 bagenda barashirako ku mbuga zabo ngurukana bumenyi navyo birafise kuba byo baha umusaruro oya nibishobora kuba umusaruro ahubwo burya n'ubwononyi novuga ko ubwononyi novuga ko ari inzigo novuga ko ari jaruzi kuko nta kuntu umuntu yo kwikokora ikintu kikamuzimba agakora umuziki agakora filime agapostinga iwe kugira kimuhembe nawe ukacufata ukacuza gukopya ukacukora iwawe ivyo bintu novuga ko ari nk'ubunuze none kugira ngo abantu bashobore kuba boronka umusaruro kw'izo mbuga nicaho ikintu wobabwira kugira ngo biruke bakoresha ingufu zose ziwabo kugira ngo nabo bashobore kuronka umusaruro kuvuga bahimiza ahubwo kugira umwete bagakora ibintu vyabo bakaza barapostinga bapostinga ibintu vyabo pana kuza ko barakopya amanuza amavideo y'abandi bashirako hajya YouTube canke Facebook irashobora kubahana none yanti official hanyuma dusubiye ku rubuga rwa TikTok hasa niko numvise umengo ebana hari kumufa none ngirenda kubaze TikTok uvuga ati jewe ndayishira ko ibikorwa bikwiye kandi ukaba uvuga ati namaze gukwiza nabo basabone ibihumbi 10 nta bindi bintu bagusaba nk'ivyo by'amasaha nko kuri YouTube nta kindi nabo basabone ibihumbi 10 nabo basabone ibihumbi 10 na konta amahera yawe azarashikirako nta kindi aho urumva uvuze ati nk'iyo wanje hamwe no yiguha ubunyene baca bansaba na konta bakaca batangura gushirako create muri PCB agaca tangwa bizarahungura cameraman uraba wumva wangu urabaye boss ejo zotangura gutembera muri V8 uguze kubikorwa muri TikTok kubikorwa bya TikTok none rero hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi wavuze yuko TikTok itaraba ngo wayugururiye amaja hehe ahariho hose wowe wotangura kuyikoresha kandi ikaguhemba ako gahemba nkuko wabivuze nubwo aherundi rubuga goba ruhemba kurusha izindi mbuga wowe busanzwe uzi gukoresha neza urubuga turetse Facebook na YouTube ico kimwe na TikTok za Twitter zose zirahemba za Twitter zirahemba Twitter nago nyene ruhemba kandi nago nyene uzi kurikoresha neza kwa Twitter koko nyene ni kama kawa nka TikTok koko nibigusaba ngo uri mu gihugu kiniki aho uri hose nyene ukwica ivyangombwa nyene batera bakugo none n'ivyahe vyangombwa byo babisabwa kuri Twitter kugira ngo utangure guhembwa followers 5,000 none nabo nkuko wasanzwe nkuko wavuze yuko ari ico gikorwa cawe usanzwe ukora abo ba followers 5,000 kuri Twitter bashobora kubashira ko mu gihe kingana gute imisi 2 cyose ishobora kurenza imisi 2 yonyene hanyuma bikaca bishobora gutwara uburyo bungana gute uburyo ebana fana nukuntu na tarifu yasohotse uwo munsi birafana kujya ku mabiro de change usanga ibiciro byahindutse ni wacu nuko nyene ushobora kuza no munsi tukaguca meshi ejo ukagaruka ugasanga vyakorotse urumva rero mwebwe mukorana n'amadovize aduze namwe muraduza ni kujya kwa madovize akorotse namwe mugakorora bigira tarifu nibigira ntuzibe hano nyuma abanwanyi ba Youth Media TV twari kumwe na wa muhungu wanyu abikora bigacika nimba wowe ufise urubuga rutaragira aho rushika tumbera kwa yanti official ari Facebook ari Twitter ari TikTok hamwe na YouTube yanti official nico gikorwa ciwe hanyuma yanti official nukuri turagushimiye cyane kandi turagushimiye cyane kuba uduhaye umuco
hariho abantu benshi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi bari basanzwe bajoragirika batazi ukuntu bobigenza kugira ngo bashobore kwishikana ku iterambere biciye mu mbuga zabo ngurukana bumenyi nka za Facebook, za Twitter, za Instagram na za TikTok cyo kimwe n'izindi. Urumva uno munsi urabahaye umuco uramvuye neza. Ndibaza ko ugwaruka rwacu rwa hano mu Burundi umuntu yoba yifuza kuba yokora ico gikorwa, turafise igihangange kibishoboye. Muze murondere umuntu bita Yentu Official, ugiye kuri YouTube andika Yentu Official uramusanga ko ucugenda muri commentaire, umanze wandika akajambo kamwe azobona ko wamwandikiye, ucugenda kwa gakengero fyondeko, hanyuma uce wongera ugire na share kugira ngo abandi nabo bashishikare gukurikirana ibikorwa byabo. Hanyuma Yentu, turagushimiye kuba watugendeye kandi turagushimiye ku kiganiro cyiza cyane uduhaye. Hanyuma novuga no saba yuko woshobora kuba wogira akajambo bwiye abanwanyi ba Youth Media TV hanyuma kugira ngo turangize ikiganiro twagohaye kazi. Akantu kanyuma no shikiriza kuvuga umumwe wese mu bikorwa ariko arakora akabona nibwo biraduga niyihebure ntacike intege ngo nuko bitariko biraduga tuhari ku bwanyu kugira tubiduze. Nabahanda ka nimero ka telefone ndakoresha WhatsApp ni 69 24 53 79. Hanyuma reka banwanyi musanzwe mukurikirana Youth Media TV tubashimire mu kiganiro twari kumwe na Yentu Official hamwe na Mr Joel, inyuma ya kamera tukaba twari kumwe na Nizi. Tubahaye gasaga. Youth Media TV.